Nani muri ivyo bisata bitandukanye twahejeje gutondagura. Amafaranga umugambi Prete nyunganira n'umugambi w'igihugu ufashwe mu mugongo ni banki y'isi. Umugambi wa mbere uzohabwa amafaranga angana gute? Amafaranga angana si umugambi wa mbere, ni ukuvuga iyo migambi 80 ya mbere izoba iya mbere, umwe wese azohabwa inyunganizi ingana n'amafaranga 250 y'amafaranga y'abanyaburaya. Iyo migambi izoronka ayo mafaranga izoyasubiza canke niyo ayo mafaranga izoguma yakoresha? Ntituzotanga amafaranga Imana Beatrice abandi umuhuzabikorwa mu mugambi Prete nyunganira. Yego basore muhejeje gutunganya igikorwa mu mugambi murongoye, ni nubuhe butumwa mwifuza ko dushikiriza abenegihugu abatwumviriza? Ubutumwa tushikirije abenegihugu kuri uyu munsi uri hejuru nuko duhejeje kugurura ku mugaragaro ukumenyesha abenegihugu yuko kuva ku itariki 20 z'ukwezi k'umunani gushika ku itariki 5 z'ukwezi kw'icenda bashobora gushikana imigambi yabo kugira ngo mu mugambi Prete nyunganira kugira ngo bazoronke inyunganizi iri hagati y'amafaranga y'abanyaburaya 200 n'amajana 250, ibihumbi 200 n'ibihumbi 250. Ivyo rero iyo nyunganizi ikazofasha kugira ngo abariko barakora ibikorwa vyo kwiteza imbere mu bisata bitandukanye twashikirije bazoshobore kuronka ibikoresho vya nkenerwa nk'ivyo twavuga ama equipment n'ibindi, kugira ngo ibikorwa vyabo vyo kwiteza imbere bitere imbere bashobore gutanga akazi no ku bandi benegihugu. Ivyo bisata bitandukanye imigambi abo bafise bazoshikiriza iyo migambi ni imigambi yihe? Ko tuzi ko hari imigambi myinshi ubworozi burimye imigambi. Ni imigambi cyane cyane mu bariko barakora mu gisata cyo guhingura ivyimburwa biva mu bworozi, na cyane cyane bariko barakorera mu gisata c'ubworozi bw'inkoko, ubworozi bw'amafi, abakorera mu gisata c'ivyamwa guhingura ivyamwa, abakorera mu gisata c'ingurube ubworozi bw'ingurube, n'abakorera mu gisata c'ubutare n'agataka. Ayo mafaranga yavuye hehe? Mbega umugambi uzoba imigambi izoba iya mbere ningahe? Muteganya kwakira imigambi ingana gute? Umugambi uzoba wagiye imbere uzoronka ngahe? Muri iki gisata twuguruye uyu munsi dufise amafaranga angana n'imiliyoni 20 z'amafaranga y'abanyaburaya ategekanijwe kuzokunganira amashirahamwe agera ku 80 mu gihugu cose, ni ukuvuga gushiraho ibikoresho vya nkenerwa les infrastructures productives zigera ku 80 muri ivyo bisata bitandukanye twahejeje gutondagura. Amafaranga umugambi Prete nyunganira n'umugambi w'igihugu ufashwe mu mugongo ni banki y'isi. Umugambi wa mbere uzohabwa amafaranga angana gute? Amafaranga angana si umugambi wa mbere, ni ukuvuga iyo migambi 80 ya mbere izoba iya mbere, umwe wese azohabwa inyunganizi ingana n'amafaranga 250 y'amafaranga y'abanyaburaya. Iyo migambi izoronka ayo mafaranga izoyasubiza canke niyo ayo mafaranga izoguma yakoresha? Ntituzotanga amafaranga hagaragara, tuzobashikiriza ibikoresho bifise agaciro kari hagati bifise agaciro k'amafaranga y'abanyaburaya ibihumbi 250. Prete nyunganira izokungukira he? Prete nyunganira ntidandaza. Prete nyunganira ni umugambi w'igihugu, igihugu categuye umugambi uraheza ufatwa mu mugongo ni banki y'isi kugira ngo uyo mugambi uze gusahiriza amashirahamwe y'abikorera ivyabo. Mu bitavye ino nama hari abashikirije yuko ibikoresho bahabwa hari igihe bitaba bihuriranye n'ivyo baba basavye, ayo makenga muyavuga kwiki? Amakenga twagerageje kubumvisha yuko tuzofatira ku bikoresho basavye, hanyuma mu kugura ibikoresho tuzoba turi kumwe n'abazoba bacaguwe kugira ngo bashikirizwe ivyo bikoresho, bazoheza nabo nyene bakurikirane ingene ivyo basavye bizogurwa
n'ingene bizoba tuzoheza tukabibashikiriza. Kubera iki umugambi Prete Nyunganira washimye gufasha abakorera mu gisata c'uburimyi n'ubworozi ataraje ibindi bisata? Harabaye ivyigwa vyerekana yuko guhingura umwimbu biri mu bisata vyoteza imbere igihugu gusumba ibindi. Ubucuruzi nabwo ntibwari bukenewe? Ubucuruzi twarabonye yuko ivyigwa vyerekanye yuko ibisata biza imbere ari birya twashikirije byo guhingura umwimbu uva mu burimyi no mu bworozi. Abakora mu bindi bisata c'uburimyi n'ubworozi nabo bazoshikira mu mugambi Prete Nyunganira abo ntibategekanijwe kumbure mu yindi migambi, kuko imigambi ya leta ifashwe mu mugongo ni banki y'isi myinshi. Nibaza ko hashobora kuba hari iyindi migambi ishobora gufata mu mugongo abari mu bindi bisata itazofatwa mu mugongo n'umugambi Prete Nyunganira. Abashaka guhiganwa abo bigenza gute? Amadosiye yabo yashikiriza mu buryo bwayo? Twashikirije urubuga www.subco.gakwego prete.bei.